Haleluya. Niwihanganira mu bigeragezo, abo nyene bagucira urubanza, abo nyene bagutuka, nibo bazogaruka bashingira intahe, bagushingira intahe, bashingira intahe izina ry'Imana yawe. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Mana, ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza, utabura guseruka mu vyago no mu makuba. Uri Imana duhora hagufi uko bukeye nuko bwije. Naho twohura n'ibidutera ubwoba, warasezeranye mukunzi wanje kutazoturekura. Ushimwe rero n'uyu munsi abariko barageragezwa bose mukunzi wanje, gushimira ko ukwizeye wese utamuhemukira, kuko nturi umuntu ngo wivuguruze kuco wavuze. Shimwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze gutyo, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntutinye kuja muri uwo muriro umwami umusangayo. Haleluya. Ntutinye ayo mageragezwa arimwe ngo uhemuke. Umwami Imana yaravuze ko atazokwigera arekura biwe. Haleluya. Ntutinye. Reka dusome muri Daniyeli igice ca 3, turasoma kuva ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 26. Haravuga ngo maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajenama biwe ati, mbega harya ntitwatereyeyo mu muriro abantu 3 baboshwe? Bishura umwami bati, koko nibo umwami. Arababarira ati, erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati, yemwe Shaduraka, Meshaki na Abedenego, mwabasavye b'Imana isumba vyose, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka, Meshaki na Abedenego baca barasohoka, bava hagati mu muriro. Amen. Aba basore umwami yadesize kubaterera mu muriro, ntibatinya, baremera barawujamwo, arawubatereramwo, kuko ngo bamaze kumubarira ko batafise ubwoba kandi badashobora gupfukamira igishushanyo yashinze. Aravuga ati, mubaterere mu muriro. Baravyemera, biteguye gupfa neza. Umwami Imana abona uwo mutima, abona iyo determination. Bashitse mu muriro, umwami Imana yamaze gushikayo. Haleluya. Yashitse mu muriro, umuriro awuhindura ikibanza ciza cyo guteramiramwo, ikibanza ciza cyo gutemberamwo. Haleluya. Hanyuma ngo Nebukadineza ngo yumva asimbwe n'umutima, ariko n'umwami Imana yamuterereje uwo mutima, ngo acarahaguruka. Waravuga ati, mbega twatereye muri uyu muriro abantu bangahe? Ati, twatereye abantu 3. Ati, none jewe ko mbona ari abantu 4 kandi bariko baragendagenda. Ati, kandi ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo niwihanganira mu bigeragezo. Haleluya. Niwihanganira mu bigeragezo, abo nyene bagucira urubanza, abo nyene bagutuka, nibo bazogaruka bashingira intahe, bagushingira intahe, bashingira intahe izina ry'Imana yawe. Haleluya. Haleluya. Aba bahungu baremera ati, twebwe hako duhemuka turemeye dupfe. Umwami Imana nawe aravuga ati, sinshobora guhemuka, kandi Imana yacu nta na rimwe ihemuka. Abantu b'Imana nta na rimwe ihemuka, atari twebwe tuyihemukiye yoyo ntishobora kuduhemukira. Hanyuma baravuga ati, none aba bantu byagenze gute? Aratangara. Umva ijambo ryanejereje. Umva ngo maze ku murongo wa 26, ngo maze Nebukadineza yegera ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda,
ashirijwe hejuru ati yemwe Shaduraka Meshaki na Abedenego mwabasabye b'Imana ishobora byose. Mwumvise umwe ariko arabakarira ababarira yuko atakintu na kimwe gishobora kubakura mu maboko yiwe. Umvi yahinduye ijwi. Haleluya. Yahinduye ingena bita ngo basabye b'Imana ishobora byose. Haleluya. Umviriza ndakubwira intahe yawe nizo determina uriwe. Haleluya. Intahe yawe nizo menyekanisha vy'ukuri iyo wizeye yariyo. Haleluya. Aba baranse guhemuka barashira ubwoba barizera Imana ko ishobora kubakura mu maboko y'umugwanizi, kandi bari banihevye baravuga ati nahito dukurayo nta ngorane turapfa dutahe mu bwami bw'Imana. Ese Imana yo mpa uyu munsi umuntu wese akumva yuko hakwahemuka. Haleluya. Hakatsitazwa ngo n'akamanyu k'umutima akemera gupfa. Haleluya. Akemera kuvuga ati ako mpemuka ndemera mpfa. Imana idushoboze twese. Kubivuga biroroshe nivyo, ariko Imana iduha imbaraga. Haleluya. Imana iduha inkomezi zukuresista amageragezwa ya Satani. Nta kindi kintu na kimwe kizotuma we nanje twemego. Haleluya. Atari uko twizeye Imana, kuko niyiduha inkomezi. Haleluya. Niyiduha inkomezi zo kuyizera. Haleluya. Hanyuma ngo baravuga ati nimusohoke. Uyu munsi ushobora kuri kuraca mu bintu ntubone inzira yo gucamo, ntubone ingene usohoka mu bintu, ariko hari Imana mu ijuru ifise inzira zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza. Haleluya. Imana ntawe itira inzira icamo kugira ngo uze kugutabara, we gusa kira kuyizera. Haleluya. Uyu namuriye kwa maso n'umutabazi mwiza, kandi muri iryo tanuri nyene urimwo. Haleluya. Uramusangamo, ntizogusanga hanze, oya izogusanga muri ico kigeragezo nyene. Haleluya. Haleluya. Izogusanga muri ico kigeragezo ntizogutabarira. Hariho rero abatinya ibigeragezo, hariho abatinya intambara bakanezerwa no kuba mu buzima bworoshe, ariko ubwo buzima bworoshe nagira ndakubwire muntu w'Imana ko ubwo oye haba harimo umutego w'umugwanizi. Harimo umutego w'umugwanizi kandi uzokujana mu mahonero. Rero ndumva dukwiye kwizera Imana tugashira ubwoba. Nukuri wayizeye n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nukuri ntishobora kuguhemukira. Iyo nta nari mwitera umugongo abana bayo, ariko nitwige tuyitera umugongo. Aba bahungu babaye abizigirwa. Haleluya. Haleluya. Umwansi wabo aninahaza Imana yabo. Haleluya. Mbega uyu munsi Imana yawe ubona hari abantu boyifuza? Ubona Imana yawe, Imana wizeye, ubona hari abantu boyishima? Canke urayitukisha? Hariho umuntu ubona by'ukuri uvuga uti ujya muntu ndabona yaramatanye n'Imana, baromatanye nayo. Haleluya. Nta kimunyiganyiza. Yego ibitunyiganyiza birahari, ariko n'udukomeza arahari. Haleluya. Haleluya. Udukomeza arahari kandi arusha imbaraga ibitunyiganyiza. Haleluya. Arusha inkomezi ibiriko birakunyiganyiza n'ibigutera ubwoba. Amen. Uwo ni Kristo umwana w'Imana nzima. Niwa mwizera azokugirira neza. Niwa mwishigimikiza. Haleluya. Ntazokurekura ngo utembe. Amen. Rero nahawe nanje nkumwizera wewe agira neza. Mwana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima kuko uri umwizigirwa. Ndagushima kuko uri umutabazi mwiza. Ndagushima kuko uri umuvyeyi mwiza udukunda kandi uduhoranira impuko buke nuko bwije. Kandi ijambo ryawe riratubwira ngo nta kintu na kimwe uzotugerageresha atari cyo dushobora kwihanganira. Nyemerera wa Mana we abari mu bigaragaza, ari mu ntambara, ubakomeze kandi ubashigikire kugira ngo baresiste amatentation ya Satani, kuko Satani ashaka kudukura mu mugabane wacu, ariko nawe wa Mana ushaka ko dushika mu mugisha wacu. Mana ndagushima kandi ndakuninahaza kubitwemereye kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi vyawe abandi bisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.